amafaranga yateganywa yinjijwe na Abisome canke Minisca. Umushingamateka Gikeke Pascal yerekanye ko adategera ingene amafaranga ava muri Somalia na Centrafrica yari yitezwe ataboneka iyo yaciye. Harategekanijwe imiliyaridi 3 ariko ugiye muri execution na realisation hari ubusa, kandi tuzi yuko izi nteko hariho amafaranga zinjiriza igihugu. Tube turareka n'ivyo amafaranga bahembwa azari mu madevize, hanyuma berbe ikayavunja. Urumva nta n'amafaranga yinjiye kuri toze change kuko babahemba amarundi ariko bahembwe mu madevize. Gikeke Pascal acabaza niyo amafaranga akoteshwa ibigwanisho vy'u Burundi yagiye. Kandi hariho ibigwanisho by'igihugu bikoreshwa n'izo nteko, ivyo bigwanisho navyo birakoteshwa bikariho. Naho nyene ntaho tubona amafaranga yoba yarinjiye mu kiga cy'igihugu kubw'ivyo bigwanisho by'igihugu byagiye gufasha kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica. Twagomba rero umuco. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yamubwiye ko inyishu z'ivyo bibazo atari zo gutangirwa ku mugaragaro. Yavuze ku bijanye n'amahera yanzo, aranabaza yuko ukuntu bahemba Barundi. Nigeze kuvuga yuko biza kushobora kuvuga umwana w'umurundi ategerezwa kuvuga byose, kandi ibyo turiko turavuga byose bitegerezwa gushikira abari bo bose. Mugabo ufise ikibazo arashobora kugushikira tukashobora kumuha inyishu nawe azobikamura. Mugabo kuri iki kijanye n'amahera y'Abarundi ngo bahembwa mu Marundi kandi bahembwe hariya mu madolari, tuzi neza yuko la monnaie yakururengana mu Burundi n'Abarundi s'amadolari. Ku munsi wa mbere mu nama nshingamateka umushikiranganje w'ikigega ca leta yarabajijwe kandi gituma amakori n'amatagisi yahebewe abinjije ibintu bivuye hanze y'igihugu yabaye umurengera mu mwaka w'amafaranga wari kurarimburwa w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021.